artiste afashwe neza mu gihugu afashe indege avuga neza igihugu umutima uri behind iyi show n'uyuhe umutima uri behind ni umutima wo gukunda igihugu. Ibi turiko turakorera ngaha Kirikou twari kubikorera mu kindi gihugu kandi twari kubishobora mugabo twashimye kubikora mu gihugu cyacu. Nta kindi rero atari patriotisme yo kwibuka aho twataye uruzogi. Nico gituma dutunganije ibi vy'amahiganwa bikabera muri Amerika tuca tugomba ko tugira ikibera hano mu Burundi ni kugira ngo tuzane ku bwinshi abarundi bavuye mu mahanga. No babwiza ukuri abarundi turi kumwe bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ngahandi baza ko tutobaharura ni benshi cyane. Rero birafasha bituma nuwagira ubwoba bwo gutaha avuga ati reka ngende konfisa abo tujana. Nibaza rero nimba twazanye abagusani bo mubona ku ma social media mugabo Dom Bright afise abandi bazananye nandi afise abo twazananye n'abandi. Rero tubikoze buri mwaka tuzana benshi. Nta kindi kintu kiri behind ukunda igihugu ukunda ico turi no kubabazwa n'ingere tuguma umenga dusigara inyuma kandi twoshobora kuguja imbere y'abandi. Twebwe rero tugomba yuko vuba bwango haboneka ko habaye ishangement ihinduka riboneka kugira ngo umwe wese abone ati kuvyo kuri umuziki w'u Burundi urateye intambwe. Twebwe rero nka Kirikou ntacyo twokora kugira ngo tuteze imbere atari ugushigikira bariko barabikora. Twebwe tuje kuzana umuziki dushigikira ahubwo abari ku kivi. Reka ndababwire twebwe kubera iki tugomba ko habaho murabona ngaha mu Burundi ibiye biri muri bimwe bizingamika umuziki w'u Burundi mbere washaka. Abasani benshi uri kurumviriza canke ivyo bavuga benshi wumva bavyita ngo ni mikomo singere bavyita bo kuvugana gusa kuvuga umuntu kuvuga ivyari karakora canke amatiku ibintu nk'ivyo ugasanga hariko harabi ico bita disconnection hagati ya generation abakuze n'abakiriko barakura. Twebwe rero nico gituma nko ubuye twabatumye mwese nka Kirikou hajyanwaza ko akiri umujene cyane Daboje n'umujene Channy Que n'umujene yabo bose bamukomboza bose n'abajene mugabo urabona Kiduma zo bahari which is good generation abantu bakuriye abandi mu muziki bari kumwe n'abariko bararuka bakuranye vyiza. Nivyo rero tugomba ko dukomeza. Hanyuma rero hariho n'abandi mu ntara hagati tuzi ko bariko barabikora mugabo tuvuze ngo umuntu wese asimande yo kuririmba tumuzane ngandi byo kundi duhera kuri bake. Hanyuma niyo programa dufise uburyo nibwadukundira tuzobikora mu ntara zose dushira hamwe abariko barabikora mu ntara mugabo ubu dushima kubikora duhere kubo tubona bamaze kugera ahantu hashimishije kandi dufatanije n'abandi. Rero nta gwaruka twibagiye iki giteramo nimubone ngo nimuraza ngo bavyoroshe guhuza abaririmbyi bakomakomeye b'iki gihugu cy'u Burundi n'ababa hanze n'abo mu gihugu tubanye ngaha si gikorwa kiba cyoroshe. Ni budget ibiteye ubwoba cyane bitwara amahera menshi gose kandi kubikora twese tubikora twizigiye inyungu cyane tugomba gukunguka tuba tugomba gufasha kuko nk'amahera twakoresheje ndazi naho tworonka abantu 2000 ntitwayagaruka bisigura ngo twarashize mu buryo buboneka kandi tuvuze ngo turindiriye inyungu ntitwobikora aha bari mu kwitanga kudasanzwe tuba twitanze. Hanyuma rero ibiciro 200 nawe no warugenda ku 10,000 ukaraba umusana umwe ukaraba Daboje ku 10,000 hamukaraba Fizzo ku 10,000 ukaraba undi ku 10,000 arabaririmbyi barenga 10 bari hamwe tukaca tukwakira 200,000 nawo budashima. Tuba twagerageje kubafasha kugira ngo wahora yifuza abaririmbyi ababonere icyarimwe bari hamwe. Nicyo kintu cyiza twakoze. Turaje n'ivyo shiramwe Kirikou ryateguwe muri Amerika no twari turi turabona neza ko ari ibintu bizotanga ishusho nziza ku gihugu. Murakoze Imana ibahezagire. Shimire Kirikou n'abayirongoye bose ukuntu batwizeye bakaduhaye amahirwe yuko dukorana itu ni ikintu cyiza cyane guhuza abantu nk'abartiste ahantu hamwe uravye n'abandi bahora babikora mugabo this is too much. So nk'uko twiyemeje
tuzokora kuko ari umurimo wacu araduteye akamo so icyo tuzokora nuko dusoze tubikora nta menshi bise novuga gusa kimwe gusa nuko nobashimira nkashimira n'abaririmbyi bose bari ngaha nkashimira abafashije mu mugongo iki gikorwa kandi noshaka yuko n'abandi arabira hakaroro kugira ibintu nk'ibi bizobe donc nibigarukire ngaha bizokwamira iminsi yose murakoze. Nibaza yuko nta byinshi natwe no gukenguruka no gushima initiative Kirikou yagize ariko n'abaserukira abasanzwe baba mu bihugu bya Buraya canke mu mahanga mu rusangi kwiyumvira ko kintu ni ikintu gikomeye cyane uko yabivuze ni ya mbere ndibaza tubonye abartiste bangana gutya natwe ku ruhande rw'iwacu turakunze guhura ariko turi kumwe n'abandi byitwa ko dusangiye imirimo bizoba ari ibintu bikomeye cyane. Nibaza yuko muri kano kanya no guhamagarira abantu kugira bitabire dusubire tubandanye tubibutsa yuko ari ku munsi w'ejo bagura amatike kuko ntidushaka gutanga ibirori twirorera hanyuma akamunotera Kirikou narumvise ko bateguye ibintu byiza baratumira abartiste basanzwe baba muri Amerika bafashe baterere kugira abartiste b'abarundi nabo bashoboye kugenda hariya biteza imbere kure uburyo bukwiye ivyo biteramo canke ayo ma festivité yandi bategura bya Miss n'ibiki babishiremo ingufu kandi turabona usanzwe twara abarundi baba mu mahanga iyo bifashamo cyane ikibazo turakizi twese cyangwa kidushikira ariko Kirikou nimba ari edition ya mbere habeho edition igira kabiri bere muri Amerika hanyuma twese twicaye tugire rimwe nibaza ko bishoboka bigiye mu ingufu leta ikadufasha hanyuma tukabigirira hariya murakoze mane baheze ko ugiruka biraba diaspora music abantu batahura diaspora kugira ngo ushobore kumvikana nuko igikorwa gihambaye cyane igikorwa kigoye kumvikana haba mu gihugu bwaha haba hanze aha umuntu wari yasaba inyuma y'Uburundi n'umurundi kugira ngo ibikorwa byawe bitere imbere bisaba gushiramo ingufu nyinshi cyane kandi twamye ku mwanya muremure cyane twamye turondera abantu bashobora kudufata mu mugongo kugira ngo umuziki wacu abadiaspora natwe ushobore kuronka ingufu muri ibyo bikadufasha kugira ngo dufashe n'umuziki w'Uburundi ushobore kuronka abadamini abantu bashobora kuba basohora kanoti buke kugira ngo ushobore gushikana ibikorwa byacu inyuma y'Uburundi kubw'ivyo je nabasaba gukomera amashiriko ku mukozi. Igikurikira no gushimira abarundi bene wacu aba artist bene wacu basanzwe baba ngaha mu Burundi ukungene babandanya gukora ijoro n'umutaga kuri yagorane yacu y'igitsoro murabizi tukagenda ku ma Emilia bakagenda hirya no hino ariko bakabandanya bakora n'ingufu kugeza aho no mu mahanga mu makungu umuntu ashobora kumva ko mu Burundi nubwo hari ikibazo c'igitoro cy'akanyama ka brochette ariko abaririmbyi babandanya bagenda bitabira ibiganiro babandanya bakubita ibintu hasi no hejuru bagakora umuziki namwe ndavugana na social ngaha gatonyi kare ariko aravuga ko ngene umuziki w'Uburundi nubwo tutawumva cyane gose ariko ugiye ntuzobura abarundi na 2 3 4 5 bavugwa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu byo hanze so kubw'ivyo vyerekana ushaka n'ingufu abarundi dushira mu bikorwa byacu turashira ingufu nyinshi cyane hama kuri ico nyene ngaca nshimira Kirikou ndanayisaba kandi cyane gose nshimitse ku nk'umuririmbyi ko bitoherera kuri jewe cyangwa ku bana diaspora muze mu investise mu muziki w'Uburundi muzaba mukoze umuziki w'Uburundi ngaha abana twamaye ijo n'umutaga turiko dukubita tunigana tugwana hirya no hino ariko kugira ngo uronke uguhamagara mu giteramo ugasanga biragoye nubwo guhamagara ugasanga ukuyemo itike igutwara ikugarukana ukisopa kubw'ivyo byofasha bamaze kuvuga bamaze gusaba mu kijanye
shobora kuvana abarundi aho batwara hanze n'amazoba vyiza binezereje ndazi yuko kuronka visa nga mu Burundi ushaka kuja gukora ibikorwa vyawe iyo muri za Etazini ikintu bitoroshe ariko ndibaza yuko hamwe na president wa diaspora na Kirikou ugiye hamwe muri rwa rukundo n'ubumwe nta kirashoboka umuziki w'Uburundi turashobora kuwushitsa kure kuko burya amafaranga niyo baza bakayacira hanze bakayagarukana mu Burundi bazoba bakoze ibikorwa bihambaye azoba aje kungura igihugu no guteza imbere igihugu cyacu ongera avuga ko ba diaspora natwe vraiment turagerageza aho dushoboye uko jenge karaba kanje icuro maze kuza mu Burundi kuko narakunze cyane rwose kandi buri gihe ndagerageza kuri tujya duke fise kaza kudusangirira ngahe wacu mugabo ndabaramukije mwese nishimiye kuza mu Burundi cyane by'umwihariko noneho nakiriwe neza cyane naje niteguye igitaramo bihagije kuko nakimenye mu minsi ishize iminsi kabisa so ndizera ko abantu bose baje muri conference bagenda bakabwira abantu ko ejo bizaba biryoshye cyane so ikindi kintu kinshimishije nuko nzaba ndi kumwe n'abafana abahanzi ngewe ndi umufana wabo cyane umpereye ibumoso bwanjye Big Fizzo dufitanye n'indirimbo yitwa Hansang yatumye abarundi benshi cyane bamenye izina ryanjye ndamushimira cyane n'ubwa mbere mfashe mikoro ndi kumwe nawe noneho mu gihugu cy'u Burundi ndamushimiye cyane mbere y'itangazamakuru kuko hari intambwe nini yaneje mu muziki w'abantu ndetse n'iwacu mu Rwanda so n'abandi bakomeye bazaba bahari ndabizi neza ko bashoboye kandi tuzagira igitaramo cyiza ndashimira cyane Kirikou yagize uruhare rukomeye gutumira SOCIAL MULLA iby'agaciro gakomeye cyane kuba ibitaramo bitari biherutse haje impamvu zitandukanye na covid ariko uyu munsi niba bishoboka bizagenda neza n'abandi baze ndetse n'abarundi baza mu Rwanda ndabashimiye cyane dushimira cyane abaririmbyi bose tubibutsa yuko duhari kandi tuzafata umugongo rero kuri ivyo turabashimiye cyane kandi turiteze yuko ejo izoya igitaramo ca mbere cyo muri sama murakoze merci beaucoup nashimira Kirikou kuba yashoboye kuduhuza nk'uko kandi ikindi nacyo kuba batanguye n'abamisisiye n'abamisi nifuza yuko mwakuza na Kigingi nawe nyene hariya ndazi ko bakomeye impano zirafata indege zikajya no muri Amerika muri icyo gihe mwakuza tuzobe turi benshi hanyuma ikindi nacyo nuko abantu ejo koza muri benshi nkanje amfata yuko ariyo concert ya mbere nzoba nkoze Bujumbura muri icyo gihe nzorimba nkubwiye gufejo kubera ka anniversaire yanjye ni dimanche cyo wumva zibandi ko ndavuga kandi murakoze cyane mani bayizagire ndaramukije mwese hanyuma nabyinshi mfise mvuga ashimiye gusa Kirikou murakoze abashimiye Kirikou yari yumviriye kino kintu hanyuma abashimira n'amamediya yose yashitse ngaha murakoze nta byinshi bise nanje navuga ko byinshi babivuze cyo navuga no kubatumira mu bitaramo cy'ejo bizoba bimeze neza cyane uzosiba naza tubaze murahawe ikaze mwese ndabaramukije nitwa Kirikou aka Badman aka Dankala aka Chuga aka Bades aka Puto Manjeto Pablo na Manjeto Zendere Bidenga Zigiri Warara Miadampia bless bwa mbere no gukenguruka navuga iciyumviro abazanye iciyumviro n'iciyumviro cyiza cyane nibaza ko kuva umuziki wakabaho navuga ko ariyo jya mbere abaririmbyi navuga abenshi bakoranye mu kibanza kimwe kandi kuri stage imwe rero no gushimira twongera dukenguruka cyane ku ciyumviro kandi ko bizobandanya hanyuma nuko nyine mwarahejeje gutegura abaririmbyi nabo turi tayari nivyo ariko
arakano kamwe je nagira ngaruke ko nta nyambi buragahonzi je nararavye kuva ikiyumviro nk'ikironka canke nkimenyeshwa yuko nzoba ndi muri kino giteramo navuga ni publicité ntiyabaye ndende cyane yabaye nini cyane kandi navuga ko iyo umuntu ugomba kwaza urubanza rwawe uramutumira kandi ukongera ukibutsa no kwinginga bikajambo iyo bikenewe nshatse kubivuga gutyo kuko nk'ubu iyo ariko bari babaririmbyi tumaze iminsi twumva bashushe bakomakomeye bari kuba ari bo twari kuba amatwi yaramenetse kubera amapublicité ariko kubera abaririmbyi b'abarundi rero umengo haraho turiko turaduga tuja umugabo abadutegurira ibiteramo amapublicité haraho batashikana ako kantu rero jewe narakagize kandi narakiyumviriye ndavuga ninaja muri conference nzogashikiriza kugira ngo nimba mwiyumviriye gutumira abaririmbyi bose hamwe nimba mwabaye miliyoni 30 nakarorero mwibuke no muri publicité mwongereze hajemwo omwe nka 20 miliyoni ya publicité kugira ngo natwe abaririmbyi b'abarundi ijya publique abanyamahanga baronka ngaha kubera ko haba hakoze uburyo bwinshi muri publicité natwe abaririmbyi b'abarundi tuyironke ici muri ubwo buryo kugira ngo nabo abaririmbyi babo mu gihe baba babonye ibiteramo twakoze amashow bakabona ko nyene natwe tuyiserebra ngayo wapi murakoze cyane. Ubundi iyo umuntu ateye imbere nibwo atangira kwiyubaka, ntabwo wakwiyubaka utaratera imbere. So navuga ko natwe ubwacu turimo turatera imbere ariko kugira ngo twiyubake. Music nyarwanda nta gihe kinini gishize isa nkaho izamutse kurusha yari yahoze imeze. Ibanga nta rindi ryabayeho, amageneration yarakoranye cyane, bakorana indirimbo nyinshi kuko bafite public barayitizanya. Aje mu gufashwa n'abahanzi bakuru ndetse n'abandi bashoramari cyangwa se abagwiza tunga niko babita mu Kirundi. Ariko by'umwihariko twebwe ntabwo twigeze twita ngo ku bantu bafite amafaranga cyane cyangwa se ngo ntibaduha amafaranga mu bitaramo ngo ntabwo batwishyura neza. Urebye icyo kibazo ahantu henshi kirahari cyane muri East Africa cyangwa se muri Afrika muri rusange, ariko hari ibihugu byateye imbere kurushaho utasanga icyo kibazo like Nigeria kuko standard yabo bamaze kwishyura ku gaciro gakomeye. Ariko icyo kibazo natwe mu Rwanda kiba gihari. Ikintu gihari gikomeye no gukora hit. Iyo umuhanzi agiye muri studio agakora hit ukamukenera kumutumira mu gitaramo nawe akwereka uwo ari we. So nicyo dukoresha cyane kurusha kwita ku muntu uzategeza akaguha ubushobozi, ahubwo wishaka mu bushobozi wa muntu nawe ubushobozi bwo kuzana kugira ngo agukenere. So music nyarwanda iracyari kwiyubaka nayo.